ehera aya masoko keshasha mw'ijoro none ivyo bintu bituma ivyo bintu bisha mw'ijoro erega on doit se poser des questions de bonnes questions tuzakubaza ibibazo ntidusubire kumva leta ivuga ngo barahojeje no ivyo sivyo abanyagihugu bakeneye uno munsi bakeneye ko babwiyigwa ingene ubwa mbere bashumbushwa ubwa kabiri ingene ibintu byabo bigiye gukingirwa ivyo bakeneye umudandaza ro commerçant si umuntu ahabwa ikibanza mu gihugu kuko nivyo kumvikana ingene ibintu biguma bisha bisubira bigasha ukamengo nta cabaye umuntu arashobora kugira ama hypothèse menshi cyane atuma umuntu yibaza ku mengo leta yarabahevye aha rero haca haba ikibazo umuntu arashobora kwibaza no kwiyumvira ko bishobora kuba ari incendie d'origine criminelle mu bisanzwe iyo ibintu vyononekaye ntagomba guca haba amatohoza yimbitse abantu bakamenya imvo nta wundi muntu numwe akingira abene gihugu atari leta nta wundi muntu numwe akingira itunga ry'igihugu atari leta gukingira ibintu by'igihugu n'abanyagihugu c'est le monopole de l'État muce mugenda murabe isoko y'umwene gihugu Siyoni hajya murabe ingene yubatse n'amanorma imodoka zirinjira uko zishaka comme c'est rien mugamba mugende murabe isoko yo mu Ruvumera ibidandazwa birunze no mwibarabara iyi soko rero y'Ingozi yariyo soko abantu bava mu mihingo yose y'igihugu harimo igisagara ca Bujumbura hamwe n'igisagara ca Gitega n'ahandi hose mbere no mu karere bari basike baza kurangurira Ingozi nibukije isoko y'Ingozi ihiye ubugira gatatu kuva muri 2000 kuva mu 2005 ingaruka mbi z'ibibintu eheraba abantu baragwara mu mitwe hari umwene gihugu umutima waciye uhagarara aho nyina carapfa mwaravyumvise yibutse amadeni yibutse umuryango wiwe n'ingene yarahagaze umutima ucurahagarara hanyuma murabe abantu bamaze kubura ibintu ingene bangana baharugwa mu bihumbi amajana none abo bantu wocuca ngaho uri leta ugatamba ugatekereza ukarigura ririmba ukirigura senga uvuga ngo ibintu bimeze neza kwe ibikera byaraba mwibwe kuri Micombero kuri Buyoya n'abandi bose batwara abatwara bavuga ngo byose ni sawa bagenda baririmba ngo byose bimeze neza uno munsi turetse abantu bagize ibibazo amabanke n'ubutunzi bw'igihugu n'amakori byose biriko biragira ikibazo uno munsi umuhinga bihute donation umuhinga mu by'ubutunzi igihe isoko nkuru ya Bujumbura yasha yari yatanze ikigereranyo cy'uko ibice hafi 20% by'ubutunzi bw'umwimbu wose cyatwaro PIB byahiriye hajya habuze isoko nkuru ya Bujumbura camwibaza rero amasoko amaze gusha n'ibintu bimaze gusha urugero rw'ubutunzi bumaze kononekara mwe mwumva bimwe tuvuga by'imbona kazoza igihugu cifashe mu myaka kanaka bigumye gute mubona bishoboka je nibaza ko bidashoboka mw'ishirahamwe OLUCOME turategwa makenga gose n'ukungene leta y'u Burundi ubona yuko ibintu byo gukinga umengo ni kibazo nukuvuga gukinga ibiza hamwe no kwiyumvira ukungene abantu bahuye n'aya masanganya boshumbushwa ikindi tubona nuko buri komine yose yoshigwamwo aya mavekire anti-incendie ibi turiko turavuga sivyo twikurira mu mutwe nibiva mu mitwe no mu vyiyumviro by'abene igihugu aha haho risongo muri Bujumbura hakorera ibihumbi 7 by'abarundi ubu no munsi d'après les informations hari amasoko amwe avuga ati rega ejo nitwe dushobora kuba turamukiye murashobora kwibaza urumva iyo psychose iri mu mitwe y'abantu basa n'abari mu mwibehura bavuga bati ejo nitwe turamukiye kubera babona leta tashiri kwirakora ubu niko beshi biyumvira nyambara itari bizi ibimenye yuko abantu beshi bari mu mwitwarira kutagira ukungana uno munsi hanyuma kandi ko ibintu biriko birahombesha igihugu muri rusange rero twebwe mw'ishirahamwe OLUCOME n'ukuri turabona neza yuko igihugu cacu gifise ikibazo gikomeye cyane amatière de protection menyesha n'abantu aho bamenye
ikiyago ni ikiyago kije inyuma yuko mu ndwi iheze ku munsi wa kane isoko nkuru y'igihugu yari yasubiriye isoko nkuru ya Bujumbura yahiye tariki 27 z'ukwezi kwa Nzeri umwaka wa 2013. Iyi soko rero y'Ingozi ku batabizi yari yo soko abantu bava mu mihingo yose y'igihugu harimo igisagara ca Bujumbura hamwe n'igisagara ca Gitega n'ahandi hose mbere no mu karere bari basike baza kurangurira Ingozi. Ubu uy'Ingozi hari hasigaye hari bimwe kera mu myaka ya 90 twita de nouveau riche, aho hamwe bavuga bati umuntu yatunze kera sinze abari bahari mu myaka ya 90 bavuga bati 27 avec 27 millions 30 avec 30 millions. Ubu rero hari hasigaye Ingozi bavuga bati umuntu miliyoni 100, miliyoni 200, miliyoni 600, umuriyaridi nticyari kibazo ku badandaza bo mu isoko nkuru y'Ingozi. Rero ijuru ryarabakorokeye ko rirabakorokera ko ibintu bari bafise birasha biratokombera hafi 90% y'ibintu byari mw'ijya soko nkuru ya Ngozi birasha biratokombera. Ibyo rero byabaye inyuma yuko harayandi masha sinzi ko icyo kirundi kibaho y'amasoko n'ibindi bibanza byahiye kuva uyu mwaka utanguye mu kwezi kwa mbere haramaze gusha ibintu bitari bike. Mwibuke isha ry'isoko yo ngaha mu Kinama, mwibuke isha ry'isoko ry'ibintu byo kubaka imbaho n'ibiti ngaha iruhande y'isoko kwa Siyoni, mwibuke isha ry'isoko ry'ibintu by'imbaho n'ibiti ngaha kwijabe, mwibuke isha ry'ibitaro twita district sanitaire do Jabe aha mu Bwiza. Rero umuntu aravye ibintu byisha ry'ibintu cyane cyane amasoko mbere tutibagiye n'amagareri mu byibuke urudandazwa ngaha aha muri Asiatique menga aho bita kwa Adams nyamba nibuka neza, mwibuke aha galeri diko n'ahandi henshi imiriro yaduka mbere dasize n'inyuma na bya bikoresho byabigwanisha biruka gusha ngaha muri Kambaze. Ibi bintu rero byose urabona ko ari ibintu bibaye mu kiringo gitoyi tutarinze kuja mu vya kera. Nibukije isoko y'Ingozi ihiye ubugira gatatu kuva muri 2005 ku batavyibuka tuvyibutse neza, ihiye ubugira gatatu. Ubu rero burya abene gihugu basa n'abamaze kumera nk'abari amavubi. Sinzi mubaze abantu bari Ngozi, umukuru w'inamashinga amateka yarabagendeye umustaneri afata ijambo ababwira ko borindira ngo bagira amatohoza mugabo ntibamwemere ko n'ijambo rihetse kubari bahari mwe murabensha muri bashobora kubyumva. Bica bisongwa n'ijambo mukuru w'inama nshinga amateka yavuze aho wamengo agiye kwagiriza ababuze. Ira charge et condamner les victimes, abagiriza yuko ngo bataguze kizimyamwoto zibiri, abagiriza yuko ngo batagiye mu masirance. Mugabo nagira nibutse gukingira ibintu biri mu bizashingiro, gukingira ibintu by'igihugu n'abanyagihugu c'est le monopole de l'État. Murumva ico kiye
murumva le monopole de l'État. Nta wundi muntu numwe akingira itunga ry'igihugu atari leta. Nta wundi muntu numwe akingira abenegihugu atari leta. Abanyagihugu twebwe turafise ivyo dusabwa mu ibwirizwa shingiro. Hari mu ibwirizwa shingiro hariho hajya mu ma article yibanze hari ivyo bita les droits et les devoirs. Ivyo umwenegihugu asabwa n'ivyo leta isabwa. Muragenda musome neza. Ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro iravuga neza ivyo umwenegihugu asabwa. Mugabo jamais nta hantu na hamwe umwenegihugu yigera asubirira leta. Ivyo rero turabona ko umenga abantu bari muri leta rimwe na rimwe nyambataro kuvyirengagiza ntaco babivugako. Rero rijya jambo umukuru w'inamashinga amateka yashikirije Ngozi byaragaragaye neza yuko leta umengo yaribagiye uruhara rwayo mu gukingira ubutunzi bwa bene gihugu. Ndabahakariro gasanzwe none ubu uya ko leta yafashe ingingo yuko meme n'umworo, meme n'imfuvyi, meme n'umupfakazi naho baba baramwubakiye akazi bagira pavage aho baba. Si leta yafashe ingingo niyabategetse. None habuze iki leta gufata ingingo kugira ngo hakingigwe ibintu by'abantu nabo nyene. Mwarumvise iyi soko aha murazi yuko nabibabwiye isoko nkuru ya Ngozi ibintu byariyo byahiye hafi 80% ibyariyo byose. Mugabo kuva aho bumviye buriya butumwa bw'umukuru w'inamashinga amateka stanera akababwira yuko borindira ngo haba amatohoza kubera batakigira imyizigiro mu majambo y'abatware bavuga. Mugende mubaze namwe mubaze ubu uya isoko ya Ngozi hari abantu bamaze kuzanamwe ibintu baciye bonyene bubaka baca bazana mw'ibintu ubu bariko barashiramwe ibintu ubu nyene ndiko ndababwira nyene. None mwe mwumva iyumvire kubona umukuru w'inamashinga amateka avuga ijambo musare akavuga ijambo bakarigwiza n'ubusa. Mwe murumva ico cizigiro aho kigeze ku bene gihugu. Twebwe rero ibikera byaraba mwibwe kuri Micombero kuri Buyoya n'abandi bose batwara abatwara bavuga ngo byose ni sawa, bagenda baririmba ngo byose bimeze neza. Ntimubyibuka harimo n'indirimbo bagira igihe cya Micombero, igihe cya Buyoya n'igihe cy'abanduze bose. Abategesi nabo bakabatambira bakumva ko mengo byose na mahoro. Mugabo twebwe nusomera voix du citoyen. Ibi turiko turavuga sivyo twikurira mu mutwe, nibiva mu mitwe no mu vyiyumviro by'abene igihugu. Kandi burya no muri leta bo ariko kugira mbega muri iyumvire aha haho risongo ya Bujumbura hakorera ibihumbi 7 by'abarundi. Mwumvise amasoko n'ibibanza twadondaguye bimaze guhirirwamo ibintu. Ubu no munsi d'après les informations hari amasoko amwe avuga terega ejo nitwe dushobora kuba turamukiye. Murashobora kwibaza urumva iyo psychose iri mu mitwe y'abantu. Eske murumva iyo psychose, murumva uyo mwitwarariko ubwo ruhagarara ruri mu mitwe y'abantu bavuga bati erega ejo nitwebwe camugerageze rero muyumvira ingaruka mbi ubwa mbere zashitse ku bantu. Mwarumvise nk'Ingozi hari umwene gihugu umutima waciye uhagarara aho nyina carapfa. Mwaravyumvise yibutse amadeni, yibutse umuryango wiwe n'ingene yarahagaze umutima ucurahagarara. Mwibaza ko ivyo bintu ari bisanzwe uravye abanyagihugu bagize ingorane ingene bangana. Rero twebwe mw'ishirahamwe OLUCOME n'ukuri turabona neza yuko igihugu cacu gifise ikibazo gikomeye cyane en matière de protection. Nariko ndavuga nti ingaruka mbi z'ibi bintu eheraba abantu baragwara mu mitwe. Iyo ni ingaruka mbi ya mbere.
kuko umuntu yahishije ivyiwe kumbwira ko asigara akomeye ivyo ntibishoboka oya. Hanyuma murabe nkuko ndiko ndabivuga abantu bamaze kubura ibintu ingene bangana baharugwa mu bihumbi amajana bamuyumba amajana. None abo bantu wocuca ngaho uri leta ugatamba ugatekereza ukirigura ririmba ukirigura senga uvuga ngo ibintu bimeze neza kwe. Jewe nibaza ko abantu baje kumviriza no kubwira leta ingene ibintu bimeze ntibababwira ukuri. Ndasavye rero nukuri kwizera gishyiramwo OLUCOME twese tugire état de prise de conscience tubone ko ibi bintu ari ibintu bigoye. Eheraba ndiko babwira ingaruka mbi amabanke uno munsi turetse mu bantu bagize ibibazo amabanke n'ubutunzi bw'igihugu n'amakori byose biriko biragira ikibazo no munsi. Erega abantu batanga amakori, erega abo bantu barufise amadeni mu mabanke, ayo mabanke none ego nivyo arashobora guca realiza ama hypothèque batanze. Mugabo urumva amabanki nayo nagira ibibazo, abanyagihugu bakagira ibibazo, ubutunzi bw'igihugu bakagira ikibazo muri rusange. Ibi bintu rero twese twumve yuko by'ukuri ingaruka mbi ari nyinshi cyane, ari ingaruka mbi ari nyinshi. Mwibuke umuhinga bihute donation, umuhinga mu by'ubutunzi, igihe isoko nkuru ya Bujumbura yasha yari yatanze ikigereranyo cy'uko ibice hafi 20% by'ubutunzi bw'umwimbu wose byatuzaro PIB byahiriye hajya muri isoko nkuru hawo zose nkuru ya Bujumbura. Ikigira kabiri cyamwibaza rero amasoko amaze gusha n'ibintu bimaze gusha urugero rw'ubutunzi bumaze kononekara. Mwe mwumva bimwe tuvuga by'imbona kazoza igihugu cifashe mu myaka kanaka bigumye gutya mubona bishoboka? Je nibaza ko bidashoboka. Hanyuma hari kindi kibazo gihambaye cyane kiri twashize muri itangazo twasohoye. Mu bisanzwe iyo ibintu byononekaye hagomba guca haba kubera izo ngaruka mbi zose mvuze, hagomba guca haba amatohoza yimbitse abantu bakamenya imvo zituma ivyo bintu bibi. Mwese murabamenyesha amakuru ni mumbarire. Mwarumvise ijambo mukuru w'inamashinga amateka yashikirije Ngozi, mwarumvise avuga ikintu cy'amatohoza kwe. None mwe muvyo bintu ari ibintu bisanzwe kure. Aha rero haca haba ikibazo, umuntu arashobora kwibaza no kwiyumvira ko bishobora kuba ari incendie d'origine criminelle. Ehera aya masoko keshasha mw'ijoro, none ivyo bintu bituma ivyo bintu bisha mw'ijoro. Erega on doit se poser des questions, de bonnes questions. Tuzakubaza ibibazo. Ibi bintu rero twumvirije ijambo mukuru w'inama nshinga amateka yavuze, tukumva ko atigeze avuga na gato ko agiye kuba amatohoza. Twebwe turavyo twasavye ngaho mw'ishirahamwe OLUCOME turategwa makenga gose n'ukungene leta y'u Burundi ubona yuko ibintu byo gukinga umengo ni kibazo. Kubera iki mvuze ico kintu cyo gukinga? Murabona mu bisanzwe mu bintu by'inyubako no byo gukinga hariho amategeko, hariho le code de protection civile, hariho le code de l'eau, hariho le code de l'urbanisme, hariho le code de l'environnement. Hari amategeko menshi cyane ajanye n'ivyo gukinga. Mugana nagira ndababwire yuko kuva tumaze kubona ibi bintu by'amasanganya ndavyite gutyo kubera turamenya imvo biba. Mwibuke ndabaye nk'ibintu nka bitatu mwese muzi. Muribuka y'amazi yatera ngaha mu Gatunguru, abari bahari byo byose si bya kera, muravyibuka mu Gatunguru amazi ngene yateye ngaha. Muribuka Tanganyika rudubu n'inzuzi, muribuka ibintu byononeka ntimubibuka mwebwe. Muribuka ibi bintu by'isoko nkuru ibyisha by'isoko nkuru ya Bujumbura ntimubyibuka mwese. None kuva ivyo ndabahaye ivyo bintu bitatu mwoshobora kuvuga ikintu leta yoba yarakoze kigaragara kiboneka gituma umwene gihugu abatranquilize. Jewe ntaconze kwiza kwinosa kiboneka ikintu leta yakoze cyonyene yubatse iyi soko yo kuri Kotebe yo nyene yubatse. Munawe genda murabi ngene yubatse, mugende murabi rya soko, muce mugenda murabi soko y'umwene gihugu Siyoni hajya murabi ngene yubatse n'amanorma. Imodoka zirinjira uko zishaka komisiriyene, mugaba mugende murabi soko yo mu Ruvumera. Ibidandazwa birunze no mwibarabara, mwese mugende mwisubwenzura isoko. None hajya ni hariho y'intwara, ni hariho mustane, ni hariho chef de zone, ni hariho chef de quartier, ni hariho abanyumba 10, ni hariho umukuru w'isoko. None mwoshobora gusigura gute ahantu hari inzego z'igihugu bakaba harabaye ivyo bintu byose meje kubabwira? Genda murabe ibintu by'inyubako, genda murabe amagareri ari ngaha makino gisa, shaka murabe n'inzu dukoreramo, genda ngaho oya murabe umuriro waduse ngaho oya,
ntihariho intwaro, ntihariho obuha, ntihariho inzego zije kubahiriza amategeko, les normes. Mugabo none kubera iki bidakurikizwa? On peut se poser la question. Kubera iki ivyo bintu bidakurikizwa? Erego umengo hariho abasansi dorita. Umengo hariho abasansi dorita. Ibi bintu rero nagira kw'izina ry'ishirahamwe OLUCOME mvuge ibintu 4 canke 5 leta ikwiye gukora diligence. Nababwiye ko abantu bose uno munsi basa n'abari mu mwibehura bavuga bati ejo niho turamukiye kubera babona leta tashiri kwirakora. Ubu niko benshi biyumvira, nyamba leta itari bizi ibimenye yuko abantu benshi bari mu mwitwarariko kutagira ukungana uno munsi. Hanyuma kandi ko ibintu biriko birahombesha igihugu muri rusange. Ivyakogwa rero cyambere dusaba yuko leta yoshiraho diligence, igashiraho ikintu citwa komite nationale. Iyi komite nationale yoba iri independent kandi ihurikiyemwo abantu benshi, igahabwa uburyo mu buryo bw'amafaranga bw'ibikoresho n'abantu kugira ngo yige ukungene abantu boshobora n'ibintu byabo ukingirwa. Kuko turabona ko leta isa niyamaze kuvyibagira. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Ikigira kabiri twebwe tubona nuko leta, inama nshinga amateka, ubutungane, umwe wese mu vyajejwe bakorane diligence. Kuko ibi bintu ni kiza, bakorane diligence kugira ngo hafatwe ingingo zo gukinga no gushiraho ico no kwita politique nationale de prévention des catastrophes. Nukuvuga gukinga ibiza hamwe no kwiyumvira ukungene abantu bahuye n'aya masanganya boshumbushwa. Nabivuze yuko gukingira abene gihugu n'ivyabo dufate kwizwa shingiro n'andi mategeko, c'est le monopole de l'État. Ni leta yonyene. Mu gifaransa tuvuga yuko la protection des citoyens de leurs biens est le monopole de l'État, mais aussi est irremplaçable. Donc sohora de l'État irremplaçable. Nico gituma rero nidusubire kumva leta ivuga ngo barahojeje. No, ibyo sivyo abanyagihugu bakeneye uno munsi. Bakeneye ko babwiyigwa ingene ubwa mbere bashumbushwa, ubwa kabiri ingene ibintu byabo bigiye gukingirwa. Ibyo bakeneye. Ibindi cumengo turi muri filosofi, turi muri spirituality. Ivyo navyo ni vyakazoza. Ivyo navyo ni vyakazoza. Ubu uya dukeneye ivyubu, ibidu ivyizigiro vyakazoza. Mugabo biriko bikugu. Nivyo dukeneye. Ikindi ca gatatu nuko hashigwaho politique adaptée de prévention des catastrophes ziba naturelle canke ziziba kuko kwisi yose nzima nta gihugu na kimwe kidakora ibikenewe byose kugira ngo ivyo bintu bibe. Nico gituma twasabye ko hakwiye kujaho ini commission ou un comité multidisciplinaire indépendant. Ikindi tubona hari byo dusaba mu buryo specific, ivyo ni mu buryo global. Nuko buri commune yose yoshigwamwo aya mavehicule anti-incendie. Buri commune, j'insiste, buri commune yose leta ironderere moyen ishireho donke izo modoka. Hanyuma leta itegeke yuko amasoko n'amazu byose byubakwa cyane cyane inzu nini bashireho bubake bashizemwe bya bipira n'uburyo bwo kuzimya biri incorporé birimo indani. Hanyuma kandi ba verifie yuko byama byuzuyemwe amazi. Ikindi nuko bijya ama inspecteur byose byoba biri kwayo mazu n'ahantu hose hahurira abantu benshi. Ikindi nuko obuha j'insiste ngaha ayi ndabishimitse ko cyane ibigo vya leta harimo obuha n'izindi nzego z'igihugu burya buri quartier yose iri viabilize amazu bagomba ibintu byose by'inyubako byagomba kubakwa. Murabizi neza umuntu wese yubaka ibinzu cyangwa ikintu cyari cyo cyose hariho amanorme agomba gukurikira. Jewe amakuru mfise nuko buri quartier mu bisagara ahantu bariko baragira inyubako hose uzubona umukuru w'agacimbiri nyumba 10 n'abandi bakwaza bati zana igipapuro cekana ko ufise urusha kubaka. Murabaza ivyo birahari. None ivyo bintu byo kubaka bidakurije amategeko
bivahe bigenda gute ni giturire gikora ahantu hamwe hamwe woshobora gusigura gute ingene mu masoko ndanza akarorero aha mu Ruvumera isoko ya Ruvumera genda mwese murabe kwibishweka n'ibindi bitabomererwa mu ibarabara none mwe mwumva amanorme akingirwa gute ibi rero biraboneka neza yuko inzego z'igihugu zavuye ku kirindiro kubijanye no gukingira ibintu byane n'ubu ndabisubiyemo ndagenda bigarukeko la protection des citoyens de leurs biens c'est le monopole de l'État umunyagihugu umwenegihugu aza yunganira leta mugabo ntayisubirira ibyo tuvyumvikana ntayisubirira ikindi twebwe tubona nuko leta yoshiraho un fonds d'indemnisation haji kigega cyo gushumbusha abantu baburiye ibintu mwiyimiriro n'aya makastrofe yose kuko n'ubundi abisubiyemo ubonye hari ibintu byononekaye mu gihugu mbega ndababaza mbe mwari muzi yuko n'umugabo n'umugore iyo bagwanye mu rugo leta ibibazo mbe mwari mubi umugabo n'umugore bagwanye bagakomeretsanya nivyo hariho rohore y'umwe mwabo mugabo leta urazi mu bihugu bikomeye cyane waruzi ko umugabo n'umugore mu kukingira neza y'igihugu atawumenya umwe n'uwundi icyajejwe amatière de protection y'igihugu n'ivy'abenegihugu niko mu bihugu bimwe bimwe bimeze pour umuntu ugenda bereke neza uruhara rw'igihugu muri rusangi uruhara rw'abatwara muri rusangi abantu rero bagenda umengo najya amamodoka nibijya bigira ibi rero ndabivuze ngomba gushimika ku kintu bita leadership ikindi kintu tubona mu guheraheza nuko tubona yuko umengo leta umudandaza ro commerçant ari rorege arariere plan si umuntu habwa ikibanza mu gihugu kuko nivyo kumvikana ingene ibintu biguma bisubira bigasha ukamengo nta cabaye umuntu arashobora kugira ama hypothèse menshi cyane atuma umuntu yibaza ko umengo leta yarabahevye mu ncamake rero ibi tuvuze ni ibintu byihuta cyane gukorwa cyane nagira nsubire nibutse yuko leta ari monopole de protection des citoyens et de leurs biens ibi rero ni ibintu nibaza ko byihuta cyane gukorwa ndabashimye ndabakengurukiye murakoze menya umenyeshe n'abantu aho bamenye